izina kijaja rirafise novuga inguvu nyinshi ngaha mu gisagara cyane ku magato mbega nakahe kantu kakabirya mwe mushira mu magato gatuma kijaja aguma bakijaja ntaka memsi ubwo ati aka karanshiti uyu munsi ndakabona ndavuga ati bagira abankorere neza memsi ya karaba icambere yavuga gute yavuga ati ngo inka yirabura niryosha amata sanze umuhungu wacu yirabura niwaryosha amagato nkakabahe je kangara ba Jospin aho kuno bakunda kwandika Jospin gufatira amafoto yose ya Konde Boy akashiramo ibintu vya kijaja ugiye kuraba Konde Boy ukasangamo kijaja. On ne peut pas acheter le bonheur, mais on peut acheter le gâteau. C'est presque la même chose. Kijaja unumwa unya entrepreneur numudandaza ariko kandi kuvya akora ariko agaragara nk'umustar. Uriko wakira gute iryo zina ryo kuri kuregeza ko umustar kandi umu entrepreneur. Ego ni kabiri gatanu indwi shashi romantique the super focus from +257 the one and only around the world is known as umwagazi we Mike ndaburutse bw'umusomo rukana kuri Chap TV navuga ko uyu musi iteka idasanzwe hona ramse ante utekana mu narode kuva kera cyane ndisuka esate ko hariho benshi mumaze kumupostinga ariko mukamutamuzi bishe kuri babandi bita aba-memer bamwe bakunda kutandika utuntu dutwengeje turyoshe ndi kumwe n'uwo bita KIJAJA le pâtissier donc akora pâtissier akorera muri pâtisserie. Ego turabahaye ikaze kuri Chap TV. Ego murakoze cyane ku mazina yacu batwita KIJAJA le pâtissier nayo buhizi izina ya mazina y'ukuri nayo ni gute ni Bizimana Jean Jacques. Muri make uyu mwuga wo gukora amakeke utunganije gute kwa KIJAJA? Umwuga wo gukora amagato utunganije neza. Umwuga wo gukora amagato bipanze neza. Iki gisata cha pâtisserie gipanze neza cyane gose. Yego. Mbega icyumviro cyo bwati ngomba nkorere muri uyu mugambi byaje gute? Icyumviro yanga bwo kigira ngitemo gukora inuzenye. Ego hari kera cyane si kera cyane gose ariko ni kera cyane kuri kubwanje niho inspiration biva n'ivyo nari nkoreramo yanzamwo mbona yuko hari ibintu nkeneye kuza kudevelopa bishasha bitamenyerewe. Yego niho nahitamo bimo mu byo nategereza gukora iki nico natanguriyeko. Rero ibindi biri nyuma sikuvuga ko nzo guhama ndi muri pâtisserie gusa. Muri kino gihe aha mu gisagara cya Bujumbura bavuze gâteau cyangwa cake bumva KIJAJA. Kugira ngo kijya kintu kije mu bantu cyaciye kuba memer. Mbega mufitane imigenderanire yahe n'abamemere? Abamemere ni ndavuga mu kinyamazuru ati ni brand ikomeye cyane. Abamemere ushobora kubakoresha mu kwamamaza ibikorwa byawe, ushobora kubakoresha mu gutunganya amakonsere yawe ushaka ko ahurumbirwa n'abantu benshi ukabakoresha kuba bayamamaze. Ego ndumva na je nabakoresheje muri cadre ya marketing nibisigura yuko ari je ndabafise abandi bashaka kubafata bagafashanya muri yo cadre ya marketing. Niki kintu mwamaze kunguka kuba mumenyaniye nabo? Bajya n'abantu badasanzwe cyane nko ku buzima bwa KIJAJA Patisserie Company apana ku buzima bwanje. Ku buzima bwanje hoho ni inshuti après yuko tumaze kubona yuko bikuye kuba inshuti duhuriye muri vyinshi. Ego turafashanya nk'inshuti ariko ku buzima bwa company byukuri bari mu batuma ishobora kuvibra mu gisagara na ruguru no hanze y'igihugu hose abantu bose bakamenya izina KIJAJA ko babonye amagato. Ego ati no harabagira zona ngo ogagize nkuko ubenye ngaha ngiye butaramenya KIJAJA. Oya unicaye nabi ngo sante yawe imeze nabi ko utaragiye gato yo kwaki. Urumva bajya ubahaye cadre ya marketing byukuri barayumva. Marketing kwamamaza ya
muri kino gihe novuga ko izina kijaja rirafise novuga inguvu nyinshi ngaha mu gisagara cyane ku magato mbega nakahe kantu kakabirya mwe mushyira mu magato gatuma kijaja aguma bakijaja umutima mwiza no kwakirana urweze abakiriya bacu abatwitura igisigaye kirihishije ibyo mu gikoni bimenya abo mu gikoni nuko hari akantu dushyiramo abandi batuba bashyiramo kumbure turagabanya agasukari tukabaha isukari ikwiriye nawe bimenya ati nakabanga ka kijaja akantu yibikiye ariko umuntu aba afunguye gato acamba ko hari akantu kakabirya ego oya utegereza kuyimenya ati niyo kwa kijaja ico bukizi yebana mbega ushaka kuno mwanya bari nk'ama agence yangana gute ibujumbura canke mu hagati mu gihugu oya sindashima ko nja hagati mu gihugu bivaye n'uburyo bwanje bukiri butonya nk'umujene entrepreneur ashaka kuyungunganya nuko mfise zitatu yindi mu mirango hiyo yindi ku buterere nizo dufise niho uburyo bwacu bugira ahamba gusaba ko biraza maze kufise agence zitatu kijaja muri kino gihe twe turakora kugira ngo twiteze imbere cyane cyane mu kwihangira imirimo kugwaruka mbega uko muko murakora ariho ubundi gwaruka muko murakorana cyangwa ni kijaja wenyene ni kijaja wenyene yatanguye arugwaruka ari umwe mu gwaruka bashoboye kwitahura ariko no munsi akaba ko donc novuga abakoreshwa biwe n'abakozi donc novuga abakoreshwa biwe cyangwa abantu basanzwe bafashanya muri iyo mirimo no gwaruka kandi ciza nta n'umwe yavyigiye ahandi bose bavyigiye kwa kijaja nyene urumva inyungu yanje ni ukuyigwiza kubera twese dutera imbere kuno mwanya mufise nk'abakozi bangana gute kubwanje sindabita abakozi mu muryango muri muryango ngana gute ni nka 10 10 ukuyemo jewe abandi ni 10 none muriko murategura gute kugira ngo muzohave mushika mu zindi ntara icyo twama dusabiriza iyo byashitse mu katwitura ivyo twama dusaba ni uko abakiriya botohengeshanya kudushigikiye abayafise bumva ko boduterera bakaduterera abatayafise nabo bavuga ati jewe ni donadone bakashika kuri biro tukabaha amagato nabo bakaduha uburyo kumbure natangwe ndi jenye no munsi imiryango 10 ishobora gufungura ibintu mvuye ngaha ejo hirya y'ejo indi miryango yoboneka urumva byose ni kimwe gusa nego umwe mwaragize ikintu novuga ko ari innovation murakeya iyi pâtisserie ubona ko iriko iravibra cyane mbega ugwaruka ariko rakora kugira ngo gwihangira imirimo ariko rusanga ngwane muri zina zire rukwenda rucamwo mbega nike kintu mubona ugwakora ukwiye kwirinda muri kino gihe mujanye no gutunganya imigambi mu gutunganya imigambi namanaki vuze yo naramutse neyo biteka gutunganya imigambi no kuba ufise icyumviro kimwe kandi gihuriye n'inzira urimo c'est-à-dire ni one way one mind mu gihe utaragira icyumviro kimwe gifatanye n'inzira imwe urimo kugira ngo gutera imbere rero muntu ureze muntu wibarutse ushaka umwana wawe atera imbere muhanure kuba mu nzira imwe agendane n'icyumviro kimwe one way one mind yego kuba na je nimba narashitse hano nuko nagendanye icyumviro kimwe gifatanije mu nzira imwe yo guteza imbere no gutera imbere yego hariho n'abandi batariko barakora mugabo baguma barindiriye ngo barindiriye ubuzi ngo bandike niki mbega wo bahanura nk'umuntu yatangiye gutangura kwishingira imirimo oya no si cya cyumviro cyabo ni cya cyumviro cyabo navuga ati ngo bafise ivyumviro byinshi mu mutwe ariko n'ivyo vyumviro byo gusaba akazi bagenda n'icyumviro cy'uko bokira vy'iwabo si vyoshika bakaba bafise aho badodoro bakugururirwa ni vyiza ariko bagenda n'icyumviro cyo gukora vy'iwabo cyo gukora donc novuga ati cyo gukreya cyo kwiyereka abaribo cyo kubona yuko bakwiriye gutera imbere sinzi ko nishe neza yego navyimise neza hama kijaja ngaruke kuri kantu k'abamemere ona ko barakora ibintu bitari ibikorwa vyinshi
tubwira nk'imemesi nka zibiri zimaze kuryohera ariko baravuga kuri kijaja ku buryo babikora kenshi hari igihe nyene nka memesi avuga ati aka karanshiti uyu munsi ndakabona ndavuga ati bagira abankorere neza memesi ya karaba icambere yavuga gute yavuga ati ngo inka yirabura niryosha amata isanze umuhungu wacu yirabura niwaryosha amagata aha rero bari bashize agafoto bavuga ati umuhungu wacu kijaja yirabura niwaryosha amagata iyo ni ya mbere iya kabiri basha ni byinshi usanga nyine ndavyibagiye mu mwanya nari nkwiye kuzibuka nk'akabahe kangara ba Jospin aho kuntu bakunda kwandika Jospin gufatira amafoto yose ya Konde Boy akashiramo ibintu vya kijaja ugiye kuraba Konde Boy ukasangamo kijaja Jospin afise creativite nyinshi kandi ni umwana aboneka ko ari talentueux sana. Nasatubira ko ndakugira amakomantere kuri page yiwe kenshi. Oya pana imwe. No mu Rwanda barakunda gutwara ama public ziwe. Baheho. Barvin Smith barakunda kugira ama commentaire mu manane yabo. Ba Manyanga Fizo aramukunda sana. Uza wumva ngo Manyanga n'akana gato ariko gakubagana urumva imisore kiri mito mega ifise ingufu yo kwiyumvira yo kubona dukora iki kubera tuzana abantu bose kuri twebwe yego kandi ni muri ico gihe nyene uciubakoresha muri cadre ya marketing kabagahe kanoti kaca kinji reka nabone babaronse akajambo ko batera intege urya gwarko b'abamemera bajya abamemere muri rusangi abamemere bose akajambo ko batera nimbuzi kutarakorana na kijaja cyangwa utaringira public ya kijaja we nurabaho wewe nuraba umumemere umumemere nyezi nategeza kwanza mu maposti yiwe ategeza gupostinga kwanza gatuyo kwa kijaja ubwa mbere ku ntambwe ya mbere MC ushaka reference z'aba MC gende public kwanza ndashaka kubatera intege ndazi yuko ufata umwanya munini wo kwiyumvira umwanya munini wo kuma mashini n'amatelefone umwanya munini muyumvira udukuru dutwenza kubera abavuye ku mirimo mu bisanzwe nibo bakomedie bahari yego abavuye ku mirimo abavuye bagiye ku mapaji yanyu ntibabura ico baraba kubera ibintu vya bon ubwenge bwabo busube kandi kwihanuvira ukuri murakuraho amastress abantu apisi rero iyo mwashitse mu kijya kirungo cyo kwa kijaja kabakaba murakoze cyane kandi mushishikare gushigikira kijaja yego hama kijaja ariho abantu bafise icimvyo cyo gufasha ugwaruka mu iterambere mbega abo bandi bantu bifuza gushikira ugwaruka mwobasaba iki abashaka gushigikira ugwaruka mu iterambere bari iki numva ushobora kubasaba boshiramo ingufu cyane mu gufasha icyo no basaba none botera imbere gutata investissement office barondera ba investisseur kandi babe creative bamenye yuko akazi aho bigeze ni karonderwa uragakora yego umaze ugakora bakurondera nimbo bishika ukaja kurondera akazi nuko urya nyene ko yagakoze wowe kubera ko ugakora hamaka bakurondera kijaja unumwa unya num entrepreneur numudandaza ariko kandi kuvya akora ariko agaragara nk'umustar uriko wakira gute iryo zina cyo kuri kuregeza ko umustar kandi umu entrepreneur sanze ndo umustar none sifasha aba artiste benshi fasha aba artiste gutera imbere kenshi uzosanga ndi kumwe n'abastare abo bishobokeye abo tumva kumwe kuko benshi turazinanye na rimwe turanasangira rero jewe urabona ko nashaje ndimo ndi uverte oya nturasaza kandi uracyari umusore nkati ego nico je ndavuga ni
namahirwe cyane gukorana n'abastare namahirwe cyane kandi nibo bazana kandi amasoko menshi ego mu gusozera mugira akaje mumbwe abakiriya banyu ndetse n'abadukurikirana kuri Bishop TV kandi usanga bataragira nibavuga subscribe subscribe usanga mutaragira sabone cyangwa subscribe mugire sabone kuri page kuri YouTube irabakunda kandi irabitaho muno munsi urabona ko baneye iteka kuza kundaba namwe mu batera iteka mu kubashigikira yego then nimbura umukunzi wa Kijaja utarigera ugigato yiwe sindumva kuri abo mukunzi bukwiriye karibu kwa Kijaja ugigato uzodusanga ngaha mu nyubako za Kamenge Business House aha kuri terminus ego niho uzodusanga mu Buterere musi ya Islamique uri kuramanuka uvuye ku Buterere uzodusanga kandi no mu mirango musi yo kwandama kuri 14 aho hose n'amadresse ushobora kujya gufungura igato yo kwa Kijaja atangorane nimwe ego merci beaucoup murakoze cyane ego reka tubashime kandi dukurana kuri Bishop TV abona ko n'umusore iteka ridasanzwe ukora na Kijaja abenshi bamubona ku ma memes ndetse no mu biganiro kenshi kunda kora ku maradiyo ariko ku ma televiziyo kuri Bishop TV niyo ntamwe ya mbere rero ati karibu cyane ugira ngo umuntu akagato kameze neza ari akaje mu kanditse ngo kanditse hajya kavuga ngo on ne peut pas acheter le bonheur mais on peut acheter le gâteau c'est presque la même chose bakari ikintu kimeze neza mugume muza kugira ngo mugwe muronka uburyohe bwo kwa Kijaja muri kwa no kunandushikira kuri Bishop TV ndayusa ko intumbero yacu kugira ngo tumenyekanishe ibikorwa ugwaruka ruko rurakora abikorera ivyabo ndetse n'abatunzwe n'impano zabo merci beaucoup